duhere kujana amakuru dufise kuno mwanya umugwi nserukira gihugu intamba mu rugamba yezigeze ukina abarundi twese benshi nk'abakunzi b'inkino uko bine biranega n'abadakunda izo nkino uko avuze ijambo intamba mu rugamba riraba bose erega ijambo intamba mu rugamba n'igihugu intamba mu rugamba n'igihugu dutegeza urumva rero iyo hageze kuri affaire y'igihugu umurundi wese umwene igihugu ategeza kubijamwo intamba mu rugamba nibaza ko wowe ukora umupira utawukunda utegeza no kuvyumva ubishaka utabishaka kubera ivyo biratandukanye na za Barcelona biratandukanye na za Madrid kuko baraziriya hari igihe muri quartier ugasanga bamwe ntibabihuriza ko abandi barabihuriza ko ariko ku ntamba mu rugamba uteza kumenya ko barabihuriza ko iyo ubonye iyo habonetse rezita nziza mwibarabara aho ugiye mu kabare aho ugiye kuri butike gusuma ubumva nyene ijambo riguma rigaruka ni ryarindi rero nibaza ko ku ntamba mu rugamba twese tubihurira ko ni ikipe y'igihugu ni equipe ibabaye tubabarana nayo yinezerewe tunezeranwa nayo Nama mu rugamba rero nkuko mwavyumvise ubunyene tuvugana mu bakinyi mu gweserukira gihugu intama mu rugamba bakaba babarizwa ari mu ntara Ngozi gutegura urugendo rw'inkino zibiri uburundi buzokina zitoroshe muri kuno kwezi kwa gatandatu bahereye kujanye n'abakinyi kuntu bamwe bamaze gushika batangwe gushika ejo kuntu bagiye Ingozi no kuno manya uko byifashe ari mu ntara Ngozi Bo nibaza ko ni ntamba mu rugamba kuno mwanya navuga ko bwira kuno mwanya bamwe mu bakinyi ba equipe nationale bafashe urugendo ku munsi wejo ku mugoroba bino bintu abatari bake baravyibuka tubibabwira muvuga ngo hagisoka urutonde navuga ngo urutonde rw'abakinyi bagiye kwifashishwa muri zino nkino navuga ngo urukino rwa Kenya ruzobera mu gihugu cha Malawi rukuvuga twebwe nk'Uburundi tuzakirirwa muri Malawi n'igihugu cha Kenya hama hazera buru rukino tuzokina n'igihugu cha Seychelles hano uvuga urukino rwa Kenya ni tariki 7 kwezi kwa gatandatu cya kwezi kwa ruheshi hama urukino rwa Seychelles tuzokina mu gihugu cha Maroc tuzokina igenekerezo rya 11 mwizo nkino rero twebwe nk'abarundi dutegeza kuvuga ngo tugezeza kugenda twiteguye kuno uvuga ngo imbere n'inyuma kugira ngo dushike kuraba ko tuzana amanota 3 na gatandatu kuko ni nkino zibiri mwizo nkino zibiri z'amanota 6 umenyereze cyenderegeje yatubwiye ati jewe nka novuga ngo ico nsaba ico ndanifuza no kugira iki no kubanza nkazana amanota nkayashikana hama ibisigaye nkazovyiga etape par etape ati nimumbwire igihugu ca Cote d'Ivoire nimumbwire Gabo ivyo baransinze uberutse na Cote d'Ivoire niturakina Gabo baransinze Cote d'Ivoire dufitaniye programme mwenga nimba ntihenze hagati y'ukwezi kwa 10 no 11 nimumbwira abo kuko abo bizo urukino rwose ndarutegura uko rero kubona ku munsi wejo jewe ikintu ca mbere nshima shora no kwa chimvuye ko Blaze gufata abakinyi namaze gushika ngaha bakabadugana mu ntara ya Ngozi mu ikambi Ngozi kubera iki bo bakeneye ushobora gusanga bararavye bijaye kuko yaratubwiye ati kugira ngo nshoye gufata bino bintu ndisunga na klima ngene imeze hariya mu gihugu cyande ca Malawi ndetse na Maroc kuno mwanya kugira kuri CTN kuri centre technique byoshoboka ariko avuga toya dufata abakinyi tubadugane mu ntara ya Ngozi iyo badoze rero mu ntara ya Ngozi ano ikintu cyo kirakogwa sikindi iyo badoze mu ntara ya Ngozi bagiye bwa mbere na hantu hari klima iba favoriza kuko umuntu hariya na hantu vraiment twovuga ko bagiye gutegurira suiva yaho bazokinira yaho bazoshikira aho bazoja hose cyane rero ngaho bamaze kugera mu ntara ya Ngozi bagiye kugira iki ubwa mbere kubandanya kugira iki barabe klima ikigira kandi no kuba concentre hariya mu ntara ya Ngozi nta bibasamaza byinshi no vuga ngo bizoba kuko niba bagiye kuri stade Rukundo ega ngaho Bujumbura uragenda ngaha ukuntu umuntu abwiye no dufate nk'ubu ntabo baje bari ngaha nabonyemo banavuga ngo ba Chabarara ba Bedi tubana n'abana amazina amaze gushikana abana bagingozi urumva bino bintu uko biri kose dutegeza kuba dufisemo inshuti dutegeza kuba dufisemo abagenzi bana abantu rero baza hari gihe nyene by'ukuri bakubwira ngo erega apere mu gatondo apere ku mugoroba twobonana twogira iki ariko by'ukuri Ngozi kuri stade Rukundo sinzi imisi bagiye kumara yuko nibatubwira ryari bazohaguruka bibujumbura bagenda nova ngo berekeza hariya mu ntara ya Ngozi bambi mu gihugu ca igihugu nova bavyujumbura berekeza hariya mu gihugu ca Malawi ko niyo tuzohera hano rero ikintu gisabwa sikindi ikintu kiriko kiraba ngaha twebwe ikintu kidusabwa ubwa mbere abarundi batageza no kuvyumva nuko twebwe ikintu ca mbere dusabwa nk'abarundi nukubanza tugashikira tutitaye kuri reziti zovamwe nabo bakikonsantra mu gutegura urukino bazi yuko twebwe nk'abarundi tuziga ibintu byose tuziga tubibazigamo tutibagiye ko twebwe Blaze
dufise ihangiro naho yashobora gukunda cyane rikunde vision 2026 ino yashobora gukunda ugasanga turagiye ko muri ino chance twe tugira twe tuzotugiye muri novango tuzotugiye mu gikombe novango mu gikombe cy'isi yose hamwe bishite tukagenda muri forum izo bindutse dushobora kugenda nko twagiye muri kan turaba kabiri ariko ivyo byose nta kidashoboka novuga ko kuno mwanya ugerageje kuraba ibintu byose biba biriko birakogwa novuga ngo kuno mwanya tuvuge ngo tout à fait correct ariko kandi ndagwa nkagaruka ndi none ko turategura biranakwiye ko ngo bagiye kumenyekana makuru kuberutse turaza no kubigaruka ko hagiye kumenyekana makuru ko harimo bamwe mu bakinyi bari ku rutonde rwa equipe nationale abatariko batazitabira zino nkino amakuru aza gusohoka bino bintu rero biza kudestabiliza equipe haramo destabilization kuko uraza gusanga habonetse navuga ngo kuza kwitegura ngo Breze nguno musi nta mutumye ko aza gukora ikiganiro ntashoje kuboneka muri plan na nabanze ntaza kuboneka ngo nibaza ko harimo abakinyi baje harimo navuga ngo baje ava hanze harimo navuga ngo witwa Mateo nkuru nziza bamaze gushika bamwe basanzwe bava ku ni mugabane baza ko nabantu bo bumva abashitse kare nari witwa Mateo nkuru nziza hari no mugabo witwa Arade Bizimana harimo witwa Riche Doregle abo nibo bamaze gushika kuno mwanya ndabona abava mu gihugu ca Tanzania nako mu gihugu cy'u Rwanda ndabona navuga ngo witwa Ndayishimiye Hussein Shaban Chabarara witwa Bedi hano ndabona navuga ngo bagiye batandukanye bazananye na equipe kugira ngo bashe kugenda hariya bavyifatemwe neza ico nomenya ico no gusa si liste ya bose harebo umumenyereza wa sélectionneur equipe nationale Etienne Legia tugiye ko bazoboneka hari abafise urukino rwanyuma itariki zibiri novuga anyuma ya Champions League ngo wa final ku munsi w'Imana hama bose turatumenya ngo mbega bafata urugendo berekeza mu gihugu ca Malawi ryari kuko rero tugiye ati mbere ko nduga ingozi ndashaka kuzoba mu detail yose ngina zo yatunganijwe kuko nawe ariko baravuga ku bijanye novuga ngo uberutse kuri centre technique nationale avere niho yari ati hari ibintu biriko bariko barigenda novuga bijanye kuko bamaze kubona ko bazakirirwa muri Malawi hari byo kuvuga amatike y'indege uteza kubanda kwisunga mbega aya matike y'indege cyo muri Malawi ndaje muri Kenya ni ibintu bitandukanye kuko vole zija Bujumbura na Nairobi ushobora gusanga ari nyinshi muga kozorondera vole Bujumbura Rirongwe ni uza gusanga ari birashoboka ko usanga naho nyine ari nyinshi ariko biragupertiba gato rero nibaza ko bo nibaza ko bashaka kuduha amadetail byose ngene bigenza ariko twebwe abari ngozi sinzi kare ndashaka ndaza kubaza kurongozi bukuru novuga ngo ndaza kubaza umumenyereza eske imyimenyereza kwa wikro canke abantu bari ngozi baremerewe nabo kuja kuraba ngene bari ko barimenyereza kuko ivyo navyo n'ikintu gikomeye nimba abanyengozi shahugirirwa chance yo kuraba abakinyi bacu batari bwabone ariko kandi nimba ari wa wikro naho nyene tubimenye abantu nyabujumbura abanyengozi babimenye kugira ngo bumbe ngene equipe irikirite rero baramaze gushikana cyane nk'abo mu Rwanda bo baracitse n'abandi batumwe ko basanzwe bakina ani wacu muri championnat local bakaba baramaze gushika bari ngozi bari kumwe n'abandi baduze ku munsi w'ejo rero hakaba arindiwe n'abandi ndabona baramaze gushika kandi ndabona ko no mumenye no witwa uno mu préparateur yahora ari préparateur physique yibutse no nenda murabizina giwe nibuka kuri yasaga yasagiye muri ariya niyo vyabaye Cameroon Cameroon neni cha horosije ndabwira ni ibintu bibaye ariya bishobora kuba ari ikintu kibaye ndaza kuraba izina giwe no ubwa mbere yatangwe ari préparateur physique equipe nationale muga mujamba biza kurangira baye umwunganizi wa coach naho nyene nabaza ko baduza ingozi arimo rero bari kwategura izo nkino zibiri ku gihugu cy'u Burundi n'igihugu ca Kenya bwa mbere abantu banavyumva neza twabesiwe kuva kera yaba Kenya nta stade iri homologue bafise cyane n'igihugu cy'ukina yindi yose nta gihugu nakimwe kiri gifise stade iri homologue tubaye mu buzima bumwe gusa igitandukanye ubwo buzima nuko kuntu umwe wese azoshatse fasha inzira yo kwitegura kugira ngo ashobore gutsinda urukino twese tugiye away mugabo kuno mwanya intunganye ya Kenya imeze gute intunganye ya equipe nationale imeze gute mbega intunganye ya Nova intama mu rugamba intunganye ya Seychelles imeze gute mwivyo bintu bibiri biraza gutuma uvuga ngo mbega bino bintu biza guhera gute biza guherera he rero uzo kwitegura neza football kintu itandukanye ko n'ibindi bintu n'ubundi buzima busanzwe ubuzima busanzwe kudandaza ubuzima busanzwe bw'ikintu n'ibisa harimo gufeka washaka no kubesha ukashika muga football uzobeshe kumukinya kazi
bamukubita icobo akajyama hanze akazana brancard nta yindi football biragoye football biragoye kuyibeshamwe kuko igituma utayibeshamwe uza gusanga byo ibintu bya football ni etape haza uvuga ngo uno munsi umukinyi yavyutse mu gatondo nta entraînement umukinyi je ko bwaje mbona ngo nari kubona sinzi ko yari kubishobora ariko nawe nyene umuntu ari abantu nyene usanga umupira ari marathonere nka Messi ashobora kumarirwa atimenyereza muga kaza gakina urukino rwiza mugabo nawe niba gake ariko abandi bose abiragoye ku football no gutegura football ni exercice ibintu byose byo kubesha ngo na projet yanditse ushima n'ababeshe na equipe yatunze abastari nka Paris Saint-Germain ariko yigeze kumbwira ngo Paris Saint-Germain umuntu ayikoreye projet ngo ayihaye photocopy ngo original regane tutabred wasigurira umuntu mboreka tubivuge ukewe wasigurira umuntu ngene Paris Saint-Germain kubita kwa mino chambre yonyine hana muri projet FM birasohoka biri gihugu cyose Paris yose oya Paris Saint-Germain itunze Messi igatunga Neymar igatunga Mbappe igatunga Verratti igatunga Ramos igatunga Donnarumma igatunga Navas ikaburi ikombe cya Champions League uwo muntu umusigurira umubwiye uti iyo projet bayanditse gute nivyo na Madrid yarigeze kubura igikombe kuva 2002 gushika 2005 itunza aba Figo itunza aba Raul itunza abantu benshi mugabo urabona football hari gihe nyene uvuga uti nanye yo uvuga je ntayikunda ngo nagerageje numa nakinye neza naho ntatsinze ariko bakinyi niyo bakinyi ba mbere ku isi bashaka guhesha ibikombe byose urondera rero nibaza ko twebwe kuri national mu match officiel zine yatsinze zibira tsindwa zibire cyane iragije twinde turarugira gatatu n'urugira kane ko bishaka ukunda kugira ngo turange n'ibintu bizohera ariko equipe nationale uvyanka ubikunda ni y'u Burundi uyikunda utayikunda twe twifuza resultat nziza izina ryavuzwe kuva ku munsi w'ejo n'icyo bitwa niyo nkuru Klaus nawe bivuga uko ashobora kutazoboneka kuri no rukino ibyo rero nibyo nubwo bitara officiel ngo bitangaza ariko aramajambo ngo yavuze ko no mukinyi inyuma iyo kuboka atazoboneka ku rukino yari yatumwe ko aro kandi no muri weekend yari yakinye yasanzwe mu gihugu ku mugana buraya bivuga yuko rero ataza ku rukino kandi weekend yakinye ko bise ikibazo nyabaki tubwire abantu babyumva ibintu by'iwacu ari umwanya umwe usanga biriko biragenda biducanga gato hasoso makuru ariko atavuye muri federation makuru azana no ngo bobo ntibatukonfirma ko atashobora kuboneka havuzwe amakuru yuko adashobora afise ikibazo c'imvune bwa mbere ubugwayi ariko kandi ubwo bugwayi afise uza gusanga muri equipe yiwe yari karakina weekend yakinye match yose wanashima agira uruhara mu bitsindo batsinze ariko hari amakuru naje kubona mu nyuma avuga ko uno mukinyi wewe ahubwo ashobora kugira iki ngo ashobora kuba afise arindiriye test na equipe yiwe nuvuga ngo babarabe ku ico kibazo cy'imvune yuko izo nkuru yaje gusohoka atarakina urukino mungaza gukina urukino sasa atarakina urukino ari amakuru natanguye kubona je turayaga wambwiye ko amakuru asohotse natanguye kubona amakuru jewe natanguye kubona amakuru mu nuvuga iga match yakinye buri weekend je amakuru natanguye yabona mu ndweze vuga ibintu nibiki muga makuru udafitiye nabwo naye makuru cyo turavuga namakuru yo mwibarabara namakuru bavuga ngo ntaraba aho nyetegezo kuzana naho ukuri aho ashobora kuza ashobora no kutaza ariko umurundi yavuze ngo intango y'ubuhanza n'amasoso iyo atanguye avuga ibintu mene ibi bigiye bitandukanye uza gusanga hari nyene ukuri kuba kuri ngaho nyene gusanya uko kuri kuba kuri ngaho eske uko kuri twe turafise mu muco w'ikirundi akono dufise no vanga sindika umuco mwiza canke mubi ariko ikintu dufise dubati y'amakuru iyo ariko asohoka amakuru duvanga amakuru breza adasa neza hari ukuntu tutaronka no vanga umuco kare kugira ngo tumenye ko ya makuru atarayo kuri nimba dufate nimba ngo ariko asohoka amakuru aca hirya no hino hari abaje kutuga ati ibyo bintu biko yaravugwa n'ibihuha sukuri kugira ngo umurundi nawe atekane yumve ko kuko unamukinyi yadukiniye match zya match amikare nziza cyane pe nziza bibona ko twari turose umukinyi muri Axe Centrale mwiza ariko ntibirahera ashobora kuboneka ayo kandi natoboneka tugiye tukagaruka natoboneka equipe nationale ntibigizwe n'umuntu umwe Etienne nk'umukocha ndetse na staff yubateza kwicara bakaraba bakavuga ngo mbega tugiye gukora iki tugiye kuraba ko bino bintu za kubikora gute eske naka ni yatabaho tuzana nde uwo tuzana ari kuri Caribe
harimo abakinyi bari bavuze ko batariko baraza nibaza ko kuko umwanya ikintu cyo gikorwa no guca bicara bakaraba ikibazo cyavuzwe nuko yakinye muri weekend bikavuga ko nyuma yo gukina muri weekend yagize ikazo cyo zo mugira operation no bitara officiel kuri we rero niho bintu byari bitangarije kuri we mbo nibaza ko kubganje bino ni nkuru tugenda kubanira tubatohoriza kugira ngo dushike kurana tumenye neza rero eske ukuri nukuhe kugira ngo tumenye neza azoza cyane ntazoza eske kurongozi bwa equipe nationale bavuga ko iki ndavuga ku coach ndetse na staff yiwe rero turabona nk'abaduze ngozi kuri umwanya bariyo bavuze nk'abamaze gushika bavuye ku yundi mugabane kunama mu rugamba turabona nk'abo mu gihugu cy'u Rwanda turabona nka Bigirimana Abed yaraduze witwa Shaban Hussein Shabara yaraduze ari ngozi kubona abandi Shimimana Ismail batazira picari yari Richard Bazon Marini yari kwemeza ko songora amaze gushika bari nabo bariteze kuzoshika na Kamsobosh zakiri kare cyane kare kewe hano mu Burundi rero noza ko nabana bacanye gushika kugira ngo bahambye abandi ari ingozi rero akaba ari uko kubijanye n'intamba mu rugamba tubise abantu ko bifite ibinkino ari nkino zibiri muri zobera mu gihugu ca Malawi ni nkino zibiri zobera mu gihugu ca Malawi kuko n'urukino so bwa mbere ni nkino zizobera mu ngo kuri stade no ngo ku gihugu ca Malawi rirongwe niyo kapitale ya Malawi twenda niyo no hari ya muri gihugu ca Maroc tuzokigonesha na Seychelles nibaza ubwanje ko azoba ari ikintu ciza cyane hamwe twozitsinda BNC tutitsinzwe naho yogera ko no mwaya Seychelles ari nkino zibiri za mbere zizasaba iki ku Burundi gasita mbo ni zibiri za mbere ariko twamaze gutsinda Gabi twatsinda na Gabo nuvuga izi ni nkino zindi zigira kabiri mwino eliminatoire hane ikintu bidusaba twe dusabwa gutsinda nta yindi tutito ivya Maroc nako vya Côte d'Ivoire ndetse n'ivya Gabo na Gambia ntibituraba kuko Seychelles yo ntiratsinda na rumwe kandi ara nawe yatsinzwe babajwe Seychelles nuvuga ngo nitwe twese tuyifuriza twese tuca ko turengana nka bisi yuzuye nito twifuza ariko gihugu ca Kenya twari kuwe muri pool muri eliminatoire za CAN iba disqualifié kubera ko ibintu vuga ngo iba disqualifié bivanye nuko leta y'igihugu ca Kenya yari yinjiye mu ntunganyo za federation ya football muri Kenya ivyo navyo birahanwa twanabigarutse ko tuvuga ku bijanye na federation ya Cameroon FECAFOOT ndetse na Samuel Eto'o vice president ministère FIFA iriyanka ko bene ivyo bintu bivangana ibintu vya sportive birigenga ivya diplomatique cyangwa vya politique navyo bikigenga rero nibaza ko kuno mwanya twebwe dusabwa gutsinda resultat zose zizova mu zindi match ntizituraba zizotegera kuturaba twebwe ico nosaba nuko tokora ibiyaro nk'ivyo Arsenal yakoze no mwaka hero bya Arsenal ego mu ntsindire ibintu vya mu nsinde sigwacu twe tuvyikorere abandi nabo bazaronda ngo mudutsindire kwemeza ko sinibaza ko ni match zitanguriye mwizwe gukina mu kwezi kwa 6 ni match tuzatwakiriwe nk'u Burundi ntaba mu rugamba ni match tuzoturi ewe ngira ko muri ngiye bari vyizere yuko natwe nyina nkunze gusubiza tuzakiri iwacu cyavyo dushoboka ariko fise ku makuru fise kuri stade ku makuru stade ku munsi w'ejo naraciye stade igeze kure ko ku munsi w'ejo nabonye kontinere zinenga zine bariko barapakurura ku munsi w'ejo masaha mu kumuhinga mu masaha 9 saa 10 kandi rona ko sinzi kwerwa kwaca haje inyuma ubuye clôture isa n'ikirarangira nabonye kuno ku munsi w'ejo bariko baroga sinzi ko urabona ko kuri cya gipancarte amwe muri ya video tuzobona ngene stade zo imeze hari ukuntu berekana kuri entre ngene stade zo yubatse ya kuno nyene amwe entre ukuntu hazoba ameze batangwe kuvyubaka simerutse kwinjira indani kuri tele ariko uko biri kose vuba ndagendayo ndabe binashobotse natwe tosha no gukora ahubwo nibaza ko iyo ari cyimviro kinaciza dushobora gukorera ko kuri televiziyo tukagenda tugatora kamera tukagenda tukebeka stade ahigeze bakayibona kuva hasi gushika hejuru bakanabibona rero nibaza ko kuri icyo kintu turashobora kuzokorera ko vuba banashima kuko ino stade breze bavyibuke n'abantu jewe ino stade igihe yatangura ari mu 2022 mu kwezi ari tariki 30 z'ukwezi kw'icenda uri mu bantu bakurikiranye kuva umunsi bikorwa byavuzwe kuva umunsi wa mbere stade bazana imashine zo kuvunwa n'urukino rwakino bwa nyonda gwibuka yari equipe ya Flambeau du Centre na Vitaro hajya kuri stade hajya igice kiyo cyamaze no kubomoka stade twikiriko cyameze 8
ntibyakunze ariko kandi umuntu uvuga ngo mu ntunganyo za federation z'uno mwaka mu kwezi kwa mbere perezida wa federation Manarex agira gende mu nama ya FIFA yasize ateje gutanga devi nuvuga ngo ibyaranguye mwaka wa uheze nibigiye gukorwa mu mwaka mu bigiye gukorwa kuno mwaka stade yari atubwiye ko bifuza ko mu kwezi kwa gatandatu yoba yaheze ariko baza guhabwa amakuru n'abahinga ko muje no gushaka tapi ndetse n'ibindi bitandukanye inyuma bidashobora gukorwa mu mvura kandi umuhinga yamaze kubwira ko ivyo binatabikora mu mvura abwo ati nata kubikora mu mvura nzokora bibi kandi ivyo bibi bimara umwanya rumera ivyo bibi dushaka no kubikora gasanga FIFA ndetse na CAF ntibavyemeye rero kuno mwanya amasosiyete nk'ubu nk'akarorero sosiyete Sakari hamaze hafi après naza ko ishobora kubamarza nka afu kwezi cyaye kurenga n'abanyatirikiye hamwe n'abandi abamatara bo baraje yuko ko baraje nazo abazobajejwe kwa stade ba éclairage kandi n'abajejwe no vango kuringaniza ntuzari indani kuri bazoshya synthetique haraje imashini itangura kwagira neza kugira ngo ikibuga kirehe bazane synthetique amaze kurera piste urazi ko piste isa niyashitse niba piste ubwo werutse ko baratubwiye kugeze Tanzania ije iri kiraza ushobora gusanga yarashize piste ya atletism neza ko nawe no uko bizogenda kose iyi nova ngo rinoci ntishobora guhera ko tutabonye by'ukuri ko hari ikuwa gikozwe kizima turashobora reka gusanga mu kwezi kwa 11 natwe twakiriye ko singubeshe twakwagira ko d'Ivoire Gabo byaramaze kurangira twarayakiriye tusigaje kuzogenda iwabo mugabo twakwakira ko d'Ivoire hani Bujumbura cyo ari ikintu gikomeye cyane sinibaza ko stade ni 1600 bazicara muri stade dushobora gusanga abantu bari bivuza kuzowicara ari benshi kuko urubu ntavyo kuzovuga ngo ntavyo ntatishe rizoba ngo tuvuge ngo ubona ko uberutse bari batwemereye abantu yareka n'ivyobura ivyobura nivyo kandi tuzicara neza twese ivyobura none ko ataguhagarara bizobamwo bazosora tickets kwiranye na stade gusa ivyo nibaza ko kurongozi ko twajeje gutana zizo ticket imana twebwe twoshima imana mu gihe twazuse stade iri mu murongo twebwe twakirira kibisigaye guvana equipe naho kuko bazofise ama projecteur inyuma muri salle kuko abirahari utazoshika muri stade akuri stade nyene hazwariho salle umuntu icaramo akabona ibera indani ivyo navyo ushobora gusanga iyo salle yakiriye abantu barenga nk'amajana nk'abiri cyangwa 3 nabo bakagira chance tugakwivye mu 10 rero kubganje ni chance ku Burundi hamwe zogenda neza ariko na stade turasaba imana ubwa mbere imana ica mu bantu ibakoreremwo stade nyaruke bigene neza twakire stade umunezero Bujumbura usuye kuboneka bijanye nuko hariho na match zimwe zova ibugana zikaza kuri sete zikava kuri sete ugasanga ari match kinwe kuri stade Intwari ubwo ujya kwideplaza n'abakinyota n'abafana bataragenda ibuganda n'abakaronka stade bakaronka umunezero ngaye Bujumbura byo babyiza kuganje Burundi rero bukazokina n'igihugu ca Kenya igenekezo rya gatandatu ukwezi zoba itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu hamwe n'itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu Kenya kazokwakira igihugu cy'u Burundi intamba mu rugamba kazobera mu gihugu ca Marogo rukino ariko kandi urundi rukino rwo gusubiriza ku Burundi igihugu ca Kenya Uburundi buzaca bwakira igihugu ca Kenya tariki 8 z'ukwezi kw'icumi 2025 ngo tuyibona kuri program ya FIFA Uburundi no kwakira nibo zakira Kenya Burundi zokwakira Kenya itariki 8 z'ukwezi kw'icumi iyi program nakuza 2025 nakuvuga iyi program rero burazikihinduka gutinduka sero iwakiriye ngo twe dushaka kwakira ucuraba June FIFA yo mu kwezi kw'icumi zohera ryashike ryari ko twe twadufise nitwe twadufise uburenganzira bwo kujera musanzwe FIFA yo naho n'umunsi wo gutangura nuvuga ngo June FIFA nuvuga gusanga ari nka Rowit kenshi itanga hagati y'imisi ni hagati y'imisi 5 na 10 ushobora gusanga ariko Rowit gushika nka 18 cye gushika nka 17 mwico gihe twe kuviza tariki 8 gushika 18 niba tutafise ari match iri mu kw'icumi ku Burundi mu kw'icumi ubwo dahozokira na Kenya koko Burundi buzokina na Kenya itariki 7 z'ukwezi kwa 6 hanyuma Uburundi dusubire dukine n'igihugu cande ndiko ndaraba nubwo ni Seychelles dushikurikira nubwo Seychelles zazosatu yakira Seychelles nuvuga ro ngaho twebwe dufite uburenganzira bwo ngo twebwe twakira ku itariki dushaka iyo tariki rero witi si kanuni irahinduka tweda nuva muri iyo period ya Geneve twebwe dufata bivanye ku ntunganyo zacu ngere dushaka kwitegura abavyibuka bari ku Cameroon twakira ku munsi wa nyuma
kandi yari yise kutwakira no ku munsi wa mbere bishatse mugabo bifise vision ikiri kiratargetinga kugira ngo equipe imenyerane ubwo ijya minsi baba guhaye washaka kwa equipe uti okay reka nabashire mu ikabi mwe mumenyerane basi niba mwari mwari kuronka entraînement y'iminsi 3 reka muronka entraînement y'iminsi 5 nk'akarorero kugira ngo mushobe kwitegurira neza nibaza ko iyo tarike si kanuni yashobora guhinduka ariko ntijya kure yiyo naho nyene mu karere hafi urakoze cyane rwose rero akaba ari ku nkino zimeze igihugu ca Kenya nivyo mwumvise yuko ca murabizi yuko eliminatoire zeruka igihugu ca Kenya habiza kandi Kenya itakinye ivanye ku murengera bitagenze neza kuri bo kuri federation yabo ndetse na ministeri bituma bagarikwa igihugu ca Kenya rero bakaba batashokina inkino za eliminatoire zeruka ariko inyuma yo kuva mu eliminatoire igihugu ca Kenya mu nkino bagiye barakina kuri bo ndabona nk'urukino bakinye gwa kivandimwe macamikara bakina igihugu ca Zimbabwe bakaba Kenya tsinze Zimbabwe ibitsindo 3-1 yari match yabaye itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu yari match amikara ima equipe yose nganije yagiye kurangiza match afise carton rouge ariko biba ibitsindo 3 igihugu ca Kenya kuri kimwe cy'igihugu ca Zimbabwe bari bakinye kandi n'igihugu ca Malawi hano tugiye gukinira Malawi yari yabakiriye ngo bategura Kenya urumva Kenya mikare bakinye bakiriwe na Malawi batsindira Malawi wabo ibitsindo 4-0 ni nabazo twakira Malawi nta bintu bya football nyene ibintu bya football muri Malawi nyene ni sawa reka ariko sinovuga ngo Malawi nyene umva bakiriwe na Malawi wabo ari namazi giye gukinira kuba Kenya bo bayitegure kuva kera target yabo yoyo bo kwa rugira kumenyera klima yariya bakinire bumve gene bimeze kubera ko bazi ko ari bazotwakiriye nande bo Malawi nutwovuga ngo ni challenge bahuye nayo ikomeye ariko birashoboka ariko kubganje intumbero nyamukuru yari kugenda kumenyera klima yariya muri Malawi kumenyera klima kumenyera ikibuga cyo muri Malawi rero bamaze kuja abanyakenya uko mu kwezi kwa 3 niyo bari batsinde igihugu ca Malawi iwabo kino kibuga bazokinirako hari Alilongwe ibitsindo 4-0 bamaze gutegura match yo Burundi abanyakenya bari bakinye kandi n'igihugu ca Seychelles ndabona Seychelles bari bakinye match bari bakinye n'igihugu ca Seychelles itariki 20 z'ukwezi kwa 11 bari batsinze Seychelles ibitsindo 5-0 bari bakinye kandi n'igihugu ca Kenya batsinda nabo igihugu ca Gabon nako batsinda igihugu ca Gabon ibitsindo 2-1 igihugu ca Kenya kandi bari banganije n'Uburusiya ibitsindo 2-2 yakikije nako mego ntiyoroshe ubwo ari mu bihano ko yangaje n'Uburusiya bo ari bintu Urusi nako mego n'amazimwe atabyo barimo oya ni babiri bakuye mu mahiganwa yose ya FIFA naza ko garageje kuraba Uburusiya nibaza ko ni ikintu ca mbere nyamukuru Kenya iri mu kazi nico tucemeranye kandi Kenya ni nanziza rega iri imbere yacu kuri ranking za FIFA urya rutonde ngaruka kwezi kwa FIFA iri imbere yacu mugabo rero sasa twebwe nk'abarundi twabirije icu ya Cameroon twebwe nk'abarundi twatsinze Namibia twebwe nk'abarundi equipe nationale ko bana kuno mwanya mbonye n'abantu bahejeje gushika bandi ndaza kubabwira bahejeje gushika kuno mwanya basi Bujumbura bashaka no kutuba bashaka nibaza ko bacafata urugendo berekeza mu ntara ya Ngozi basangiye abandi n'ibintu twebwe nk'abarundi twebwe nta yindi leta Brazil nta kintu nagiye twiteze inyuma uzoshaka kire na Brazil uzoshaka kire na Espagne ushaka kire na n'Ubwongereza na Allemagne nibituraba twebwe tukadaba ngo twebwe tugiye gukina na Kenya dushaka itsinzi point birenze ivyo na Etienne niyo twivye ibintu ntidushaka ibindi bintu batubaza twebwe ni kurona intsinzi irahari